tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Yohana igice cya 4 gasomere ku murongo waho wa 21. 21 haravuga ngo Yesu aramubwira ati nyizera nyina wanje, igihe kija kuza si kuri uyu musozi canke i Yerusalemu muzonsengera data. Mwebwe musenga ico mutazi, tweho dusenga ico tuzi, kuko agakiza gaturuka mu Bayuda. Ariko igihe kiza kandi kirashitse, niho abasenga b'ukuri bazosengera data mu mpwemu no mu kuri, kuko data arondera abamusenga bameze batyo. 24. Imana ni mpwemu, kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mpwemu no mu kuri. Imana ni ishimwe. Iyi ni nkuru tugize iminsi turiko turaganira ko aho Yesu yatanguje ikiganiro gikomeye mu kubwira umugore w'umusamariyakazi. Aramubwira ati mpa utwo kunywa. Uwo mugore w'umusamariyakazi yanka guha amazi Yesu, birivuga ngo kubera baranenana. Hama muri ico kiganiro umusamariyakazi acamubwira ati mwebwe muvuga ko Imana ikwiye guhimbarizwa. Ijambo bakoresheje ngaha gusenga no guhimbaza. Ati muvuga yuko mwebwe Imana ikwiye guhimbarizwa i Yerusalemu, atariko tweho basokuru batubwiye yuko dukwiye guhimbariza Imana kuri no musozi. Mukwiye gutahura ingene kera ingene bahimbaza Imana. Ingene mu isezo rya kera bahimbaza Imana ntibagira amaprograme nk'aya tugira, tugahimbaza, tugatazira, tugatamba, tugakoma amashi n'ibindi. Bobo systeme yabo guhimbaza Imana yari systeme y'ibimazi. Barondera igicaniro, hama bakaza bagatanga ibimazi kuri ico gicaniro. Mugo gutanga ibimazi ku gicaniro yari faso yabo ya worship, bwari uburyo bwabo bwo guhimbaza Imana. Hama uyu wari umusozi batangira kibimazi by'amashimwe, wari umusozi wo guhimbariza ku Imana. Uyu mudamu acavuga ati mwebwe muvuga yuko Imana ikwiye guhimbarizwa i Yerusalemu. Hatangura kuduga konfli ifatiye ku kibanza Imana ikwiye gutazirirwamo. Mugabo Yesu acatangura gukosora ico nyene, acamubwira ati no, ati mu bisanzwe si Yerusalemu, sindi kuri uyu musozi. Ati kuko ivyo sivyo data shaka. Igikomeye kuri data si kibanza, igikomeye kuri data n'uburyo bikogwa. Acavuga ngo hari ikindi gihe gigiye kuza aho abahimbaza data acatanga uburyo rero bw'ingene bazomuhimbaza. Acavuga ngo muhimbaza mu mpemu no mu kuri. Ibi nivyo ngomba magare ko mu mwanya. Mugabo cyane cyane nariko ndakosora canke Yesu yariko nayifate kuri iki nariko arakosora, avuga ko i Yerusalemu canke kuri uyu musozi siho guhimbariza Imana, ahubwo avuga ikindi gihe aho abahimbaza data tazomuhimbaza mu mpemu no mu kuri. Mugace bagiriza ati nubwo mubikora muza kuri umusozi mukabikora, ati mukora ico mutazi, muhimbaza data mutazi. Ari ibintu bikenye maze kumera nk'uetablisa ngomba kubibutsa amatuje twavanza. Icambere ku Mana mu guhimbaza igikomeye
si ibyo twebwe tugira, si adoration tuyiha. Igikomeye ni wewe uhimbaza, ni wewe muadorateur, ni wewe ukomeye imbere y'Imana. Munyumve neza. Praise God. Igikomeye ku Mana si indirimbo, si bitugira. Ivyo Imana ikeneye gusumba ibindi ni ubuzima bw'ubigize. Uwabigize ni watuma Imana yakira ivyo agize. Ivyo ugize biza kugira ikimazi bivanye na wewe ubigize uriwe. Nico gituma igikorwa cyo guhimbaza Imana si igikorwa gitangura ngo gihere. Kuva tuvuze ubwa kabiri turi mu buzima bwo guhimbaza Imana gushika umunsi uzovira mu mubiri. Si session isaha imwe tufata tukagira hama tukaba turahejeje. Guhimbaza Imana nagumye shaka ko mutabifatanya gusa n'uwo mwanya mutonyi tugira hano muri eglise. Guhimbaza Imana ni ubuzima bwacu bwa misi yose. Finalement igihe waza uvuye muhira waruzi kujya guhimbaza Imana mugabo kandi wari kurahimbaza Imana nyene ukiri muhira. Ingene ubayeho, ivyo uvuga, ivyo ukora, uburyo ubikora bihesha Imana icyubahiro canke bikiba Imana icyubahiro. Guhimbaza Imana si igikorwa tuva muhira tukaza gukorera ngaha, ni igikorwa kibandanya turi ngaha tutari ngaha turiko turahimbaza Imana. Imana ishimwe. Si kibazo c'ikibanza turimwo, si n'ikibazo c'ivyo turiko turagira, ni ahubwo n'ubuzima bwacu nibwo butazira Imana. Mwisi mwemu ubuzima bwacu buvuga cyane gusumba indirimbo zacu, burasemera cyane gusumba intambwe zacu. Ubuzima bwacu ingire tubayeho nibyo bihimbaza Imana cyane gusumba amashikanwa yacu, gusumba ibimazi byacu, gusumba ibintu byose tugira. Ibintu byose tugira ni vyiza mugabo mwisi mwemu nagomba kubwira ko ubuzima bwawe nibwo buhimbaza Imana cyane gusumba ibindi. Haleluya. Alors ucyumva ko ngomba kubasohora muri mentalite y'idini, mvuye hariya ngiye guhimbaza Imana. Uri Imana nushobora guhimbaza Imana ufise ubuzima bubiri, ntibishoboka. Nushobora guhimbaza Imana ufise ubuzima bwinshi. Wana ari umuntu afise ubuzima bwo ku rushengero, ubuzima bwo kwishure, ubuzima bwo mu muryango, ubuzima mu bagenzi, hose yafisha ama visage atandukanye. Mwe kuvyerekeye Imana burya ivuga ngo mutange imibiri yanyu bimazi bizima vyejejwe bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kugira ikimazi. Mwene majambo ivyo dukorera Imana burya ubwa mbere si vyo Imana ikeneye. Ubwa mbere ikeneye twebwe ubuzima bwacu, ivyo ingire tubanye nayo, ubuzima bwacu horashiri hagati ya twebwe nayo. Haleluya. Ni nk'igiti, igiti kirama ivyamwa mugabo igikomeye ku giti burya si irya vyamwa, igikomeye ni kirya giti. Cyo gituma Yesu yavuze ngo ikintu uzoraba ku vyamwa kugira umenye igiti, ikintu uzoraba ku giti kugira umenye ico giti ni vyamwa vyaco. Muyandi majambo iyo guhimbaza kuza kugira ikimazi Imana, kugira bize kugira ikimazi imbere y'Imana, ni gihe ivyo duhimbarisha Imana ariko ubuzima bwacu, ivyo tuvuga no gufata ubuzima bwacu bwo guhimbaza, ivyo dukora tuko turahimbaza Imana bigasa n'ingene tubayeho ku munsi ku munsi. Mwibuke ndabibuza akantu gakomeye. Guhimbaza Imana ntibigirira ikimazi twebwe, ni kosa rinini cyane riri mu ishengero rya Kristo. Mu ishengero rya Kristo hari ikosa rikomeye ngomba ko rikosore kantu hano. Guhimbaza Imana si vy'iwacu, si ibintu bidufasha twebwe ubwa mbere. Guhimbaza Imana, Imana yashiyeho systeme y'ibimazi. Ubwa mbere ibimazi ni vyayo, ni Imana yashizeho iyo systeme, ni vyayo, ni ibikeneye. Guhimbaza Imana si twe tubikeneye ubwa mbere. Guhimbaza Imana ni Imana ibikeneye. Amashimwe yawe ni Imana yakeneye. Reka mbere ndabizane hano hantu turiko turatamba, ukwiye kuba conscious ko ibi bintu ndikunda bigirira Imana. Katwiya igicapo gisanzwe nk'ubu president araje ngaha, murazi ko aje ngaha, murazi biruca tugira cyo dutegura imisi mikuru tugatamba intambo zitandukanye. Ahantu hose president agiye hamari ivyo bintu, barategura intambo, abavuzi b'ingoma, batamba indirimbo z'akaranga, bakagira ibintu vyinshi. Ivyo byose bari conscious si vy'iwacu,
nivyo turiko turabigirira. Niyo binezerererwa araza kuduhezagira. Kenshi iyo nk'abavuza ingoma batamvye neza cyangwa abatamvye kandi bagatamba neza, perezida ari gihe bagabira ikintu cyangwa umutegetsi wari wese akaca babwira ati ndabagabiye iki, ndabaguriye nk'ingoma cyangwa ndabaguriye umwambaro cyangwa ndabagiriye iki. Kubera iki? Yanezerejwe n'ivyo bagize. Umuntu urazi ko ashobora kunezerezwa n'ivyo ariko aragira, muga uwo ariko arabigirira ntanezerwe. Praise God. Alors uriko urabikora ukwiye kuba conscient ya ndagira iki kugira uwategerezwa kubigirirwa aba ari waryoherwa. Amen. Nkamwe nje nkatamba agasimbo imbere y'umutegetsi, hama urabizi bajya bavuza ingoma bajya batamba bijya bagira n'ingabire zabo kandi birabaryohera, birabanezereza, bararyoherwa bariko barabigira. Mugabo objectif yabo si kuryoherwa bo, objectif nuko we aryoherwa. Ndatahuritse? Si jewe ndiko ndabigira, si vyivyo vya jewe, suko jewe binyohera. Amahirwe nuko we waryoherwa. Alors turiko turabigira, nico gituma kenshi ndakunda kuvuga ngo bijimo excellence. Dufite ivyiyumviro turiko twiyumvira uri karabigirirwa ko aja kwakira ico kimazi tumuhaye. Ndakunda kuvuga ngo bijemwo isuku, bibe ibintu vyiza, kuko uri karabigirirwa ategerezwa kugira gutya, atavyakiriye twebwe turashobora kuryoherwa navyo, turashobora gutamba tukaruha iyashikaza. Uri karabigirirwa ari très important, atavyakiriye nta na kimwe cyabaye. Mwe mworuha mwona kumva santu bakumenga mwaryohewe, mugabo guhimbaza vyategezwa kutugaruka nka blessing. Praise God. Igihe kimwe mwebwe mwese daire pastor yavuze, igihe Noah amazi yarakamye yaciye afata ibimazi acaragenda abitangira Uhoraho. Mugo kubitangira Imana bivuga ngo umwotsi w'ivyo bimazi waciye uduga nk'umubabwe umota neza imbere y'Imana. Hama Imana ngo iraryoherwa n'uwo mwotsi. Uwo mwotsi sigura iki? Ni nk'amashimwe yacu yabera ya none. Niko ivyahise Yohana handitse, iyo tutazira ibi tugira biraduga imbere y'Imana. Mga kuduga ni kimwe, mga Imana kuyimotera neza ikaryoherwa ni kindi. Praise God. Imana rero iryohewe irakora. Igihe yaryoherwa n'umubabwe w'ikimazi cya Noah, Imana yacishira ko indahiro, hama kiravuga ko hari ibintu kanaka bitazosubira. Kubera iki? Yanezerewe n'ibimazi Noah atanze. Uwo mwose wamubereye umubavu mota neza. Aro amashimwe yacu arashobora kuduga akaba umubabwe mota neza imbere y'Imana. Arero ngomba mvugemwe ibintu bikenye. Icambere, kugira amashimwe yacu aduge abo umubavu mota neza, ubuzima bwawe ingene bwejejwe birakonta. Praise God. Ukwezwa kwawe wowe uri kurabigira ingene ingene umeze imbere y'Imana birakonta gose. Ikindi kintu mbwa gikonta mbere gikomeye ni igihe uhaye Imana ivyo yategerezwa guhabwa. Iyo uvuze ati ngomba ntazira Imana ndikeneye indirimbo zose uzi. Iyo uvuze ati ngomba ntambira Imana ndikeneye intambo zose uzi. Iyo uvuze ati ngira shima Imana uburyo bwose, ibintu byose wokoresha, ukwiye kumenya mbega nibihe bintu Imana ikeneye kugira iryoherwe. Imana tuyitazirisha ibyo dushaka, tuyitazirisha ibyo ishaka. Niyo yitorera ibyo tuyitazirisha muri twebwe biciye muri mpemu yera. Ndaza kubibasigurira. Praise God. Nka mu mutima wawe urafise ibintu byinshi cyane Imana yakoze, mu mwanya wo guhimbaza mpemu yera agenda atora ikintu gikenewe, indirimbo ikenewe, intambo ikenewe. Ivyo rero bizamutse muri wewe ubitazirishije Imana iranezerwa. Reka ndababwire ikintu kimwe, ibintu byose ku Mana bivuye mu mubiri, ibintu bifise inkomoko mu mubiri, Imana ntigera ibinezerererwa. Birivuga ngo kivyawe n'umubiri naco n'umubiri. Imana ni mpemu. Imana ishobora kunezerererwa
ikintu kivukiye mu mubiri, ikintu gisunitswe n'umubiri. Imana inezererwa ikintu gisunitswe na mpwemu. Alors c'est très important yuko gutazira kwacu, mumvirize neza, iyo tuvuze ngo gutazira mu buryo bw'impwemu cyangwa gutazira mu mpwemu, cyangwa kibirivuga ngo guhimbaza mu mpwemu no mukuri, guhimbaza mu mpwemu ni guhimbarisha ibyo mwema guhaye guhimbarisha Imana. Munyumvise neza, amatazirano yacu akwiye kuba asunitswe na mpwemu. Igihe atanzwe na mpwemu, igihe urongowe na mpwemu mu guhimbaza, ataranezerwa. Mpwemu biri tugira gutya, usonye muri 1 Corinthiens 2 nka 11, somera 1 Corinthiens 2:11. namwe muhuje imitima Navuze 2 Corinthiens ni 1 Corinthiens, sorry. ninde mu bantu azi ibiri mu muntu atari mpemu yiwe iri muri we, niko n'ivy'Imana biri. Banza ugeze ngaha, nta muntu n'umwe, iki ni ikintu gisanzwe umuntu wese ashobora gutahura. Aba ndabazi barubatse n'umudamu n'umugabo wiwe, urabona naho babana, burya uyu Jamari ntazi ibiri muri Aline vyose, nari ntazi ibiri muri Jamari vyose. Praise God. hari ikintu bita ibanga, ni ukumenya ibiri muri jewe indani. Ntushoboye kubimenya utabishyure na mpwemu. Bibiliya ivuga ngo nta umenye ibiri mu muntu atari mpwemu yiwe. Mwandi majambo, ibiri muri wewe bizwi ni mpwemu yawe gusa. Ushoboye kumbwira bike nga mpwemu yawe izi vyose. Ariko intangaje rero nuko bambwiye ngo n'ivy'Imana niko bimeze, nta wuzi biri mu Mana atari mpwemu wayo. Finalement, kugira ngo jewe untazire neza, unkora ku mutima, ukora ku biri ndani, nuko wanza kubimenya. Alors kugira ubimenye bisaba ko uganira n'impwemu yanje kugira ibikubwire, hama ubikoreshe mu kumpimbaza. Haleluya. Mbwa ivyo nyene bivuze ngo niko n'ivy'Imana bimeze, nta ubizi atari mpwemu. Mwene majambo, mpwemu w'Imana bibivuga ngo asesa vyose n'ibiri bwina mu Mana. Reka ndababwira n'Imana, mpwemu yera arazi data 100%. Mbwa mu bantu nta numwe azi data 100%. Paulo wenyine yarose revelation ya Kristo ikomeye, yavuze ngo tumaze guhishurirwa agaparti gatonyi cyane k'Imana iri. Mugabo Bibiliya ivuga ngo ukunengesera kw'Imana ni mpwemu akuzi. Mwene majambo, mpwemu w'Imana arazi 100% vy'Imana. Alors ukugira uhimbaza Imana neza nuko mpwemu yera abijamwo. Atleta ntazi gusa data ingene ameze, aranazi ibyo akunda, arazi n'ibyo adakunda. Muri uyu mwanya hari ikintu data ashaka, uwimbaza neza n'umuntu yomisho data ashaka akaca kigira. Praise God. Muri uyu mwanya hari intambo data ashaka, mbwa iyo ntambo data ashaka umuntu ahimbaza neza n'umuntu yoyimenya akaca yitamba. Uwo rero yimenya akayitamba, uwo niwe data avuga ati wow, urampimbaje neza. Data araryoherwa. Data araryoherwa gusa n'intambo, aryoherwa n'intambo akeneye. Data araryoherwa gusa n'indirimbo, aryoherwa n'indirimbo akeneye muri uwo mwanya. None ivyo akeneye ni ndabizi, bitubwira ngo mpwemu ni wamuzi 100%. Dayeri bivuga ngo nitwawe mpwemu w'isi, ngo twawe mpwemu ava ku Mana. Muyandi majambo, mpwemu ari muri twebwe ari no muri data amemta. Arazi biri muri data umunyene ivyo data ashaka uno mwanya nyene. Muyandi majambo, mpwemu ni washoboye gudepoza mu mutima wawe ivyo data keneye muri no saa nyene. Ivyo rero bitoye ukabigira, nako bakuduza ukuboko, nako barugutamba ukuntu, nawo gusimba,
ibyo bitoye ibyo uriko urabigira data aranezerwa. Kubera iki? Ni ibintu bisuniswe na mpemu. Iyo tuvuze guhimbaza mu mpemu, hariho uburyo tubikoramo. Turasenga tugikonekita na mpemu, hama mpemu akaduha ibyo kugira. Nicyo gituma umunyamubiri biragoye ko yihimbaza Imana neza. Umunyamubiri bisigura ngo n'umuntu atarongorwa na mpemu, arongorwa n'ivyo umubiri ushaka. Ndababwira ikintu kitazopfa gishoboye guhimbaza Imana neza, n'umubiri wacu. Umubiri ushobora guhimbaza Imana n'umunsi n'umwe. Kubera iki? Ni kubera umubiri ni wigera ushaka ivyo data ashaka. Umubiri ushaka ivyo ushaka nyene. Umubiri ugomba urafise ibintu kana kutwegizije umubiri ushaka, nawe uri kurasenga usenze mu mubiri biragoye gusenga isengesho data agomba. Haleluya. Kubera iki? Ni kubera yaba amasengesho yacu, yaba intambo zacu, zaba indirimbo zacu, hari ikintu cyose dukoresha kugira duhimbaze data cyategerezwa kuba gisunitswe na data, ari we mpemu. Cyategerezwa kuba gisunitswe na mpemu yera. Ari mpemu yera niwe adufasha kugira duhimbaze data neza. Imana ishimwe.